Abarundi baramaze kwijukira ibijanye no guteganiriza impanuka z'ibintu n'amagara yabo nubwo urugero rukiri ruto. Mu bituma urwo rugero ruba ruto harimwo ugucika intege kw'abitura amasiransi biturutse yuko muri kahise vyagiye birashika agateba kubatunganiriza canke akabashumbusha intica ntikize. Mbega mwari muzi ko urwego arika rushobora kubatunganiriza iyo bishitse mugahura n'ibibazo nk'ivyo? Ubusanzwe kugira ngo umuntu ashobore gushumbushwa hatangura kurabwa ivyabaye, ariko isanganya ko ryabaye. Muri ico gihe hari ubwoko bubiri bwo guteganiriza. Hari uguteganiriza ivyo umuntu yokonona n'ibintu umuntu ateganiriza ibintu vyiwe. Mu guteganiriza ivyo umuntu yonona ni nka kujya kw'imiduga, iyo utwaye umuduga ugakora ikosa ukagonga konona ibintu, haraheza bakaraba ivyononekaye. Ivyo navyo umuntu abiraba igipolisi kiraba uruja n'uruza mw'ibarabara. Muri ico gihe rero ruraheza rukabona uri mw'ikosa, hama rugaheza rugakora icegeranyo mu misi itarenga 15. Uko niko amategeko abivuga mu bisanzwe. Hama igipolisi kiheza kikarungika icegeranyo umushikirizamanza wa Republika, nawe afise ikiringo kitarenga amezi 2 kugira ngo ashobore kwerekana neza na neza umuntu ari mw'ikosa. Mu gihe ivyo vyaheze, ivyegeranyo biheza bikarungikirwa amashirahamwe hamwe n'abagize amasanganya, hama abo bagize amasanganya bageza bagakurikirana rero inshumbusho yabo imbere y'amashirahamwe. Amashirahamwe rero mu gihe hamaze kuboneka ivyononekaye, haraba nko guharura biciye muri aya mashirahamwe asanzwe akora ibintu vy'imiduga, agaheza agatanga ico twokwita mu gifaransa devis, bakavyiga. Bimaze kwemegwa, iyo umuntu yanditse icandiko asaba inshumbusho, amashirahamwe nayo afise ikiringo kitarenga amezi 3 kugira kibwire usaba indishi yuko yemeye kuzomuriha n'amahera bazomuriha. Mu gihe ico kiringo carenganye, ivyo umuntu aba yasavye vyafatwa yuko vyemewe n'amategeko. Iyo rero ishirahamwe ryemeye kugushumbusha, riraheza rikagusinyisha urupapuro kitansi musinya muri babiri kugira ngo mwemezanye yuko mwavyumvikanye. Ico gipapuro naco cerekana amahera mwumvikanye ko kimaze gusinywa, gitegerezwa kuca kirihwa mu misi itarenga 30. Ariko umuntu arafise imisi 15 yo kwisubirako mu gihe ashobora kuba yibaza yuko yoba yahenzwe, mugabo akisubirako imbere yuko iyo misi 30 ihera. Kitansi iraheza igasubira inyuma igasubirwamo. Kubijanye naho no guteganiriza impanuka bidafatiye kuvyo umuntu ashobora konona yobazwa, iyo bibaye uraheza ukitura assurance ikaza, nko mu gihe habaye nk'umuriro wadutse ku nzu y'umuntu, ukayitura ishirahamwe rikaza rikarungika abahinga bagaharura ivyononekaye. Mumaze kuvyumvikanako, uraheza mugasinya ca gipapuro cerekana inshumbusho bategerezwa kuriha mu misi itarenga 30. Amategeko ranavuga yuko mu gihe iyo misi 30 yarenze, ayo mahera yategerezwa kuca avyara inyungu twisunze urugero rushingwa n'amategeko. Muri rusangi novuga ko ari uko, ariko vyinshi biri mu mategeko, ibwirizwa rigenga guteganiriza impanuka. Mbega nyene gushumbushwa iyo adashoboye kumvikana n'ishirahamwe ryiwe, urwego arika rushobora kumufasha iki? Arika nko vyumva ni ijambo riri mu rurimi rw'igifaransa, ariko ngerageje kubisigura mu kintu mvuga yuko ari urwego rujejwe kugenzura ibikorwa bibera amashirahamwe yo guteganiriza, ko nivuga amajambo make. Mu gisata cyo guteganiriza, baguteganiriza impanuka cyangwa guteganiriza ubuzima, harimo ibibazo uko biri mu yandi mashira, mugabo ahanini hari ikibazo kijanye no gutunganiriza baba bahuye n'impanuka cyangwa bateganije ubuzima. Ivyo navyo novuga ntibirumvikana kuko uwitura bene amashirahamwe nta kindi abarondera, agira ati mu gihe noshibona isanga cyangwa mu gihe vyamshibona isanganya udufaranga ndabahaye
namwiyemeje yuko nihagira ikamuzonshumbusha canke uriko arabitsa utwi avuga ati hirya ye canke mu myaka iri imbere tutunda bahaye muze mutunsubize kumure twongeye kwa kandi kantu nico abayifuza. Rero ivyo bibazo turabizi, hanyuma ico turiko turakora bwa mbere nuvuga ko tugikora twisunze amategeko agenga ico gisata, turaba ingingo ku yindi yuko biriko birakurikizwa. Rero ngarutse neza ku kibazo mumbajije, nuvuga ko iyo bishitse hakaba umuntu avuga ati jewe ndiko ndarenganya siko ratunganya kazi gutunganiriza akatwitura, kutwitura ashobora kutwandikira cakaza ngaha ku biro vya RK. Ico dukora cyo dutuma ko iyo shira hamwe tukajyanikira tukabatumako tukabaza igitumwe umuntu ateko atunganirizwa, hanyuma bibaye ngombwa ena tuje hagati bari ngiki twatumvikanye ko neza tukaje hagati yateze gutunganirizwa n'iryo shira hamwe tukafasha kumvikana. Birashika rero ugasanga hariho mu mashamwamwe ubwo ntabarenze urugero ntibiteho ineza y'umwene gihugu kandi abavyukuri yabitumwe bamufashe, turabahana. Ikindi dukora kugira ngo abantu gwe tuborohereze, hariho umurongo wa telefone ngaho ushobora guhamagara ko ukavuga uti jewe ndi kanaka ndafise ikibazo n'ishiramwe niri ariko barantunganiriza, abahinga bacu abakozi bacu baca kwishura vyihuta, ukaza ngacanke bakakubwira uko vyogera kugira ngo dosiye yawe isubire mu nzira nziza. Hari abo bamaze gufashwa n'urwego RK, umviriza intahe za Desire na Celestin. Hariho umuntu umwana wanje yagize isanganya, hanyuma uwo mwana arababara gose acaja mu bitaro muri hôpital militaire, aramarayo ukwezi kose. Mu nyuma umuganga yamuvuye araduha raporo yuko y'ububabare yagize agwaye, dusanga yaduhaye ibice 70%. Hanyuma tugiye muri assurance tubiberetse nabo baca batubarira baduha 40%. Mu nyuma turagerageza kubasigurira nabo barati ibintu ntibishoboka, umwana yarababaye amaze ukwezi kose, twakojeje amahera menshi cyane mu bitaro, none muduheye 40% n'amahera ataca amaze adakwiye nayo twakoresheje. Hama mu nyuma ntitwumvikana. Muri ico gihe rero je naciye ngenda mwishira hamwe ryitwa RK, urwego rwitwa RK kandi n'ikintu gikomeye cyane bingira benshi batazi bo kwegera kuza baracegera ico kigo kugira ngo gize girafasha abantu benshi. Ndabatura ikibazo bugene cagenze, nukuri barantunganirije neza gose ku buryo baciye batwumvikanisha twebwe n'iryo shira hamwe soka, baca bafata ya raporo yo kwa muganga yaduhaye ibice 70, nabo bari batanze ibice 40, baca babishira hamwe bagaburamwo kubiri. Urumva rero aho kuronka ibice 40 naciye ndonka ibice 55%. Urumva ayo mahera yaciye yiyongera gatonya kuyo twari bateguye kuduha. Barangonze ngwara amezi 6 mu bitaro Igitega muri hôpital regional. Nico gihe namaze amezi 3 ndi muri koma, ntava ku gitanda ntazi yondi. Hamare mwico gihe ko nari mfise nimero sinise, assurance bike yarandihiye ibitaro Emilio wisa 22000. Hama maze kuva mu bitaro nje niho nababaza ici vyerekeye inshumbusho y'akababaro, baca bambwira ko bampa 1,000,000. Hama je nca ndababaza bo muri sinise tinona ayo mafaranga mwayaharuye gute, nyereka ingene mwayaharuye. Hama babinyeretse kubera je ntarimenyera ivy'amategeko avuga, ca ndondera umuavoka yitwa Karita. Nyamuavoka ndamubwira ati mfasha guharura aya mafaranga y'indishi y'akababaro, wewe uraronka ku 20% yawe. Niho rero naca ndamuzana kuko nabo nyene bari bambwiye ati rondera umuntu agufasha azi ibintu by'amategeko agufashe kubiharura. Hama rero ndamuzanye, umuavoka arambwira ko baharuye ngo 42,000,000. Mu nyuma ndamutelefonye haca ukwezi kose ata mwanya afise, ambwira ngo nta mwanya afise. Rero maze kumutora acagira imvugo zibiri, hagati ya 42,000,000 acambwira ngo ni 8,000,000.
niho rero naca mvuga ati ibi bintu ndabona birateye amakenga. Sinzi umugenzi yaciye ampanura acambwira ati genda muri arka, ati kubera bajya bavoka barakorana nabo, genda muri arka urabe icyo amategeko abivugako. Hama rero maze kwita urwego arka niho baca bategeka assurance bike ko bokwerekana ingene baharuye indishi y'akababaro yanje. Mu nyuma rero urwego arka rubikontoreye bararaba baramisesangura baca barabona by'ukuri yuko bandenganije, niho baharura baca bagwa kuri 16 million 5. Twamaze amasaha abiri turi mu iyo nama, twavuyeho tubyumvikanye ko twese atawidoga hagati ya assurance na jewe, twese twarashimye nta widoga kuko nta by'ubutungane byabayemwo, muri make twese twarashimye ntawe. Arka ni urwego rwegukira leta, umwenegihugu wese yifuza kurwitura arahawe ikaze. Akamo bwa mbere novuga ko ibi byo guteganiriza impanuka canke ubuzima twese ko bigira ibyo wacu nivyo. Winjira muri ico gisata ni byinshi wotekaniza kubijanye n'impanuka canke ubuzima. Abantu tubayeho kumwe, harugiye uti jewe mu byo nkora uko mbayeho, aho mfise amakenga hanini, aho mbona ibibazo hanini aho nyene ubona hihutiye uhateganirize. Kumbura ejo ko ari byo ubona wewe ejo nagira ikibazo ntuzutangara. Ico ni kimwe. Icaka bino kumenya yuko iki gisata gifasha mu mpande zose. Iki gisata ugize ingorane araho usanga abantu bibaza bati none amafaranga ndabahaye ejo nkahura n'ikibazo bizogenda gute. Menya kuri urwego ruhari nico tubereyeho tuwe rwa leta, ntagire utinya kutwitura. Nivyo turacari ngahe Bujumbura gusa, mugabo ubuhinga bwa none bwarateye imbere, imiyongo ya telefoni yahari. Ugize ingorane ntuzazanigwe, ntuze gushikizwe n'abandi ko muri bo guhuvya gutwara mu nzatarizo, kandi hari urwego leta yashizeho mu vy'ukuri mu vyo rujejwe hanini ari kuba hafi abantu bagize ingorane babateganije impanuka canke bateganije ubuzima.